Ikaze kuri mwese muriko murakurikirana Dunda Entertainment niya televiziyo isanzwe ikurikirana ugwaruka muri rusangi, twongeye kubaramutsa. Mbega uno munsi mwiteze ko tubabwira iki? Uno munsi tubabwira ku vyerekeranye na comportement canke mu Congereza ico twita behaviors ni ukungene umuntu yikomporta canke manière, ico bita mana. Rero comportement z'abantu bakize na comportement z'abantu badakize, muravyumva. Rich and poor, rich people and poor people, kuvyerekeranye no kungene bavyizera iyo bari mu bikorwa. Nivyo dushaka kubwira abajene kugira ngo aho bari bazokwame bumva yuko bategerezwa kwifata nk'ababigiyemo, par rapport yuko wovuga ngo bino bintu ntibishoboka. Niyo comportement rero ico twita behaviors of rich and poor people. Twagiye tubisoma mu bitabo bitandukanye, ariko turabikusanya turabizana n'ivyiyumviro biraheza bigaca bihinduka. Nkeka nawe uri kurakurikirana Dunda Entertainment, ivyiyumviro vyawe bishobora guca bihinduka kugira ngo ushobore kumva yuko uzogera ku kintu mu gihe wamaze kwiga ingene wobifata. Ikaze rero kuri twese, mu gihe rero tugenda tugira ico bita comparison canke comparaison, dukompara umutunzi n'umukene ukungene bagenda bavyiyumvira, canke uzoba umutunzi n'uzoguma ari umukene ingene aheza akiyumvira, ingene agendana n'abantu bafise ivyiyumviro, n'ingene umukene nawe aheza akagendana n'abakene bene wabo, bavugana ngo mani ngo ibi bintu ngo ntibizokunda. Ibi rero nivyo dushaka kugira ngo dushobore kuheza ngo tuvure. Ikaze rero kuri byose. Turahera ku cambere. Icambere, izi nyifato z'abakiri rero ntimwibaze ngo ziba ari inyifato zigoye, ahubwo ikintu gituma umukire akira nuko mu mutwe wiwe agira ico ahinduye, ahindura ivyiyumviro akongera agahindura nico twita comportement ariyo bita behavior canke behaviors, inyifato nyinshi. Turahera ku cambere rero umutunzi we wavuga ati ndubaka ubuzima bwanje, I create my life. Nibo babandi usanga bahera ku kantu gatoyi akagakuza, gukuza ikintu. Mugabo umukene nawe avuga ngo ngo vyama vyabaye, ngo navyisanzemwo. Urumva? Akarorero ko bita Alibaba yakuriye mu bakene, mugabo kubera yagiye ahindura ivyiyumviro yabaye umutunzi rurangiranwa. Nico gituma utovuga ngo navyisanzemwo nk'uku ibi turiko turabivuga vy'umukene. Mugabo uzoba umutunzi ala création, ni ukuvuga arakora, ukabona ariko arazamuka akava kuraka agenda aduga kugera iyo agera ku ma etage n'amahoteli. Muravyumva? Ikigira kabiri naco ni iki? Bakubwira umutunzi akina n'amafaranga, ni ukuvuga akinisha amafaranga, ni je. Ibi vyo kuvuga play money game to win, akinisha amafaranga kugira yunguke. Aco gituma buri kimwe umutunzi yijana mu kintu. Nimba agiye mu vyamwa arajayo, vyanse akagenda mu bindi, mu bitekwa, akavayo akaja mu bindi. Ni ukuvuga aragerageza. Mugo umukene nawe avuga ngo sinkene, ni ukuvuga agiye mu mavoka akabona aramuhombeye, vyose acaheberana. Murumva aho bitandukaniye? Umutunzi aragerageza, aguma akinisha amafaranga kugera iyo azogera kukimuzanira amafaranga. Kugumizako nivyo dushaka kuvuga. Ikigira gatatu, umukene, umutunzi aharanira kuzoba, murumva, ntaharanira kuba umutunzi ubunyene, aharanira kuzoba umutunzi. Aco avuga ati
umukene nawe agaheza akaba aharanira iki? Umukene ashaka kuba umutunzi, arabishaka. Je veux être riche, ndabishaka kuba umutunzi. Mugo umutunzi nawe arabiharanira, akabigwanira, akavuga ati ryare vuba nzoba umutunzi, agitangura gukora. Mugo umukene nawe avuga ngo nshaka kuba umutunzi, ntanabijemwo ngo bitangure. Rero abahetse bagashaka kwita kuzoba umutunzi ntibiheza ngo bipase mu gihe atatanguye kubikora. Turabandanya n'ikigira kane. Kigira kane naco tugende muri mind, kwiyumvira ukungene abatunzi biyumvira. Umutunzi iyo ariko ariyumvira muri we, yiyumvira kuzoba big, kuzoba umuntu mukuru mu vyerekeranye n'igiceri, akaronka amahera menshi. Mugo umukene nawe yiyumvira cyane, ugaca usanga n'ibyo byinshi yiyumviriye ntazobigeraho. Mugo umutunzi nawe yiyumvira ko azoba akomeye, ahera ku kantu gatoya. No guharura uzurabe duhera ku busa, guharura duhera ku busa, tukagenda kimwe bibiri, arico gituma tuzoshikira ku mamiliyari twahereye kuri zero. Ibiharuro byose byaba bihera ku busa, arico gituma umutunzi yiyumvira ahereye kuri zero, ariko akagenda araduga koraka kanse n'ubundi akomeza. Muguzo w'umukene aca acika intege, akabihagarika. Ivyo vyose mugende muvyiyumvira ko. Turagenda ku kigira gatanu. Umutunzi agira nte? Umutunzi iyo ariko arakora yama ashaka kwegereza hari amahigwe, yama ariko ararondera ibigo vyomuha amahigwe, vya bindi bita ama opportunité. Yama ashaka yuko muri opportunité yo kudandaza aba ariyo opportunité yo gutwara igihugu, aba ariyo opportunité yo kuguruka byo hanze, kuja hanze, yama birimwo. Mugabo umukene nawe aho kubona opportunité yo gukora, kubona amahirwe yuko ico kintu yokigiramwo amahirwe, aco gituma uzobona hariho umwe akubwira ati je sino deposa dossier yanje hariya hantu kuko jewe nama nadepoje ariko ntibirapasa. Mugabo iyo ugiye mu matemoignage ya Alibaba, yavuga ati reka ndepoze hose, kumbure nzoronka ayo mahirwe, ariyo opportunité yo gukora ico kintu. Rero yarabibayemwo igihe kininiya, aratinda aragira ayo mahirwe. Rero umutunzi umutunzi akoresha iyo opportunité, yamabona yuko opportunité ziwe ntabwo zirarangira, ivyanje ntibiraza, ariko biri ahantu. Yama ashaka kugira ayo mahirwe yo gushika muri ico kintu. Ariko umukene iyo adepoje ahambere, aha kabiri, aha gatatu, aha kane canke kuduga, azobona yuko byabo ndi nta kibanza ciwe kihari, ayo ma opportunité ntabamo. Wewe ikintu abona ni ama obstacle, intambamyi z'ivyo bintu zizomushikira. Mugo uyundi avuga ati ayo mahirwe noba ndimwo, noba ndihe, noba ndi muri kiriya, noba ndihe, noba ndi mu butegetsi, noba ndihe, noba ndi kudandaza, noba ndihe, no byogenda gute? Urumva wewe opportunité nico kintu ca mbere kiza ku mutunzi. Mugo uwundi nawe umukene yibonera intambamyi zavyo. Muca muvyumva? Hari ico bita admiration. Admiration ku bintu, kujya kuntu umuntu yicara ahantu akadimiha, akarabisha ijisho ryiwe ry'umutima, esprit, umutima, ubwenge, amaso, kungene ibintu biriko biragenda. Umutunzi wewe araraba abandi uko bariko barabikora, ati nanje notoborera hehe kugira bishoboke. Mugo umukene nawe yama yikanga ati
none kuriya yubatse inzu yubatse ihoteli jewe nanje ikibanza cyanje barakintwaye ibibanza biba bihari byo kubakamwo amazu ahantu hose biba bihari kubera Burundi ntituraheza kubwubakamwo amazu akabona muri ville zirahari mukena akaguma byikanga yuko yobikora mugabo ntavyinjiremo niyo ngorane hanyuma ikintu naco kigira indwi niki cyo kwiassocia association niyo mpamvu ibyo kugira bati créer ama association uraheza ukiassocia nta muntu yize yiassocia n'abatize kuko batize bacika intege hakiri kare kandi nabize n'intege zabo ziracika wiassocia ku bantu bari positive babandi bari positive bavuga bati ego twagiye bakarinda ikiko kiraza mugabo mukene nawe yiassocia n'ababandi bita abanegativiste bama bakubwira ngo kiriya kintu ngo ntigikunda ariyo mpamvu wamusanga yagumye ari umukene nayo ubundi uri kuratemberana nabo ukababwira bakaguha impanuro gira gutya genda hariya kiriya kintu bariya baragikoze ntugikore ahubwo zamura kino byokunda aco gituma uzomukire ategura amabuye abiri hariho irizogwa mu bishanga n'irizogwa hanyaho ariyo mpamvu babitegura bakagendana ivyiyumviro by'abakire bakiassocia n'abantu bari successful bamaze kugira ibintu by'amasise mucyo mu byo ndiko ndavuga muravyumva rero ikigira umunani niki bavuga ngo rich people bashaka kwipromotinga muramaze kumva ikintu bita promoting yipromotinga ari promotinga ari dandaza arashika mu manama akagenda mu maseminaire muramaze kubibona niyo atakintu wokurayo izina ryiwawe rikumvikana je nitwa naka natanguye ikintu bita kanaka ndashaka iki ukavuga icyo ushaka to promote yourself you must promote yourself nukuvuga rero umukene nawe niwe nyene agaciro agasubiza hasi je ibi ntavyo noshobora nogirante muca mubyumva ikigira 9 rich people arumva yuko ari mwinshi ari munini akaba big aje gituma yiyumvira yuko ari munini umaze kwiyumvira rero ko ari munini uraheza ugacurengera ibibazo ufise bararengera ibibazo cyo gituma wamusangara aba no stress nukuvuga umuhemukiye arakureka agakurikirana kimeze neza umuhombeje arakureka agakomeza ariko umukene nawe yama yumva ari hasi rero ko amatwumva turi hasi nico gituma tudakora ibintu ngo bitera imbere ukamamva ngo turakenye tumeze gutya ikindi no sa n'urangirije ko naho ibyo narondeye bidaheze nuko habaho jalousie iri positive iyo bita mu gifaransa jalousie sainte jalousie sainte iri positive y'abakire baragira jalousie mu mutima wabo sindashika kuri iki kintu sindakora sindagirane ijalousie ababosi bagira rero yo gutera imbere sinambi sibibi gukana sibibi gushavura kuvirira sibibi gushaka gutera imbere sibibi kurakara nyene wirakarira ukavuga uti oya no ndavyanse ubukene ndabwanse aha rero imana nihe ciza ikagukura ikakizana umutaka igashira hejuru yawe ikagukingira ibitagenze neza ukabireka hanyuma ibigenze neza ukabikurikirana abakubereye beza ukabakurikira abariko baraguhemukira mu bikorwa ukabareka abariko baragusubiza hasi ukabareka niki rero ca comportement iri positive ico bita behaviors iyo behavior
bose izo comportement bama bazifise abakire n'abatunzi ikigorana nuko abakene tugira comportement ziri negative